Shalom bakunzi ikiganiro kanguka uno musi ku munsi wa kane mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Ndabaye ikaze mwese hano kiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku munsi wa kane turakomeza ya nyigisho yo guhindura ivyiyumviro ariyo changement de mentalité. Utuko tugereza kwishura ikibazo kubera iki ndiho abuza kurangura amabanga n'umutubakanye. Rero aha tuko tuvuga ku cyaha c'ubusambanyi, benshi baratinya icyaha c'ubusambanyi kubera bo kubitwa inkoni canke yovuga ati Imana yabibuza, ariko ndashaka tugera hano tuwumva igituma Imana ibuza icyaha c'ubusambanyi. Arabashaka kubitinya kubera bavuga ati Imana bibuza. Ni vyiza kumva ko Imana bibuza, ariko no kumva igituma ibibuza. Rero niyo mara kumva ngo Imana bibuza, ijambo ry'Imana bibuza, ntaco reka ndabikore hanyuma ndihana. Benshi barabikora gutyo, ndihana nubwo ijambo ry'Imana bibuza, numva ndabishaka ariko mu nyuma ndaza kwihana nta kibazo. Rero nivyo imbabazi z'Imana ziriho, ariko nashaka kwanza utahure igituma Imana ibibuza. Kuko ijambo ry'Imana ribibuza. Kwa kanu heze nako ndabeka muri Korino wa mbere igice ca 6 umurongo wa 18, 1 Corinthiens 6 verset 18, twabonye amajambo akomeye aho ijambo ry'Imana rivuga ngo hunga ubushakanyi cyangwa ubusambanyi. Sivuga ngo no kwihangana gusa, ahubwo no kubuhunga. Kubera iki? Batubwira ngo umuntu ngo akoze icyaha c'ubushakanyi cyangwa c'ubusambanyi, ngo akoze icyaha ugambira akoze icyaha ku Mana, ijambo ry'Imana ribibuza, ariko bakoze n'icyaha ku mubiri wiwe. Biratandukanye n'ibindi vyaha, kubesha cyangwa gukora ikindi cyaha biratandukanye, kuko ukoze icyaha ku Mana kubera ijambo ry'Imana ribuza gukora ico cyaha, ariko ari icyaha ukoze ku mubiri wawe. Umva, ucumuye ku Mana kandi ugacumura ku mubiri wawe. Mu Gifaransa bavuga ngo celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ukoze icyaha ku mubiri wawe. Mbega ni gute ushobora gukora icyaha mu mubiri wawe? Kuyo bitahure neza, usoma umurongo wa 19 verset 19 avuga yuko ngo muri ingoro ya mpwemu yera, ngo votre corps est le temple du Saint-Esprit. Umubiri wawe ni ingoro ya mpwemu yera, ni inzu ya mpwemu yera. Mu Gifaransa bavuga ngo vous ne vous appartenez point à vous-même. Urumva yuko nimwigenga, uwo mubiri wawe su wawe. Ndabisubiramwo, uwo mubiri wawe su wawe, uwo mubiri wawe ni inzu ya mpwemu yera, ni inzu y'Imana, le temple de Dieu. Hari abantu bamaze kushinga inaha yuko babohotse gucaca ubusambanyi, bamaze kumva inyigisho ndiko ndigisha, ndababwira yuko imibiri yabo ari inzu y'Imana. Rero kugira uvyumve neza, banza uje mu buzima bwa misi yose. Wowe uri kuranyumviriza ufise inzu, niko mbwira abantu bafise amazu, nuko utofise inzu ufate nk'uko woba ufise inzu yiwawe yanditse ku zina ryawe, ufise titre de propriété, warayubatse n'amafaranga yawe urayiheza, baguha urupapuro rwerekana ko ari yawe, yanditse ku zina ryawe. Iyo nzu yawe yose agaciro kuko yarakubishije icuya kugira ushoboye kuyubaka. Hanyuma ugaca ugenda ugafata urugendo. Ko karero no gutanga n'ubintu kugira ntange kadufashe guhindura ivyumviro, kuko benshi byarabafashije, nashaka nawe bigufashe ngo byafashije abandi. Wewe urafashe urugendo ugiye mu kindi gihugu ca kure, hanyuma inzu yawe nushaka ko yononekara. Inzu yawe warasokono wayubatse n'ibintu birimwo intebe, ibitanda vyose. Hanyuma ko atamuntu ari mu nzu, ufashe umugenzi wizeye, uramusigiye imfunguzo z'inzu yawe, kuvuga ati ndagusavye umfashe uturandabira inzu yanje, rimwe na rimwe ucishemo kubure, urabe ibintu byose negire na kimwe cononekara. Ugashafata urugendo, hanyuma ukagenda mu kindi gihugu ca kure. Hanyuma umaze kugera kure, haciye nk'ukwezi, hari umuntu agiye gufata video yo mu nzu yawe, akwereka ibihabera muri iyo nzu. Wa mugenzi wasigira inzu wizeye yafashe abagenzi biwe arabazana, bamwe barara mu cumba kimwe, abandi barara mu kindi, bama mu misi bikuru, agasanga yarahinduye irangi mu nzu, muri sano yarahinduye, ibintu byose yarahinduye, aratara amadirisha, yaciye amadirisha, bimwe arabomora yubaka ukunda ko ashaka, arahindura ibintu byose inzu yawe atakubwiye. Rero ugasanga umuntu akweretse inzu yawe yarasivye jardin, ivyatsi vyabaye vyinshi, amarangi yarahinduye, ibintu vyose yarahinduye, na sano yarahinduye, n'ivyo wamanitse muri sano amatablo yose yarakuyeho. Mbega wo kumva gute? Umaze kumva ko yamaze kubomora, akubahuka akabomora, akubaka ukundi, agahindura iforoma uko wayimusigiye. Aho uri uzobabara, ahubwo uzogera no kumwitwarira ko yakuhinduriye inzu, akubaka ibintu atakubariye. Uwo mubabaro uzogira kubona umuntu akononeye inzu yawe, akayubaka ukundi, akayisiga ukundi, agateramwo ibiti atakubwiye. Ukuzobabara niko ndiho ababara iyo ugiye kurangura amabanga n'uwo mutubakanye, atari umugore wawe cyangwa atari umugabo wawe. Umenye ko uzoba ukomerekeje ndiho, ujya mubabaro we wogira bakononeye inzu yawe, niko nawe ababara. Nico gituma uzoba ukoze
icyaha uretse gutsa ku Mana, uzoba ukoze n'icyaha ku mubiri wawe, kuko uwo mubiri wawe si uwawe, ni inzu ya mpwemu yera canke inzu y'Imana. Kuwa kane nzokomeza kwivuga kuko umaze gutahura ni uzoba kurahindura ivyiyumviro. Tugeze mwanya w'inyigisho, turakomeza inyigisho nise kubera iki ingo nyinshi zidashikama. Ejo nako ndabibereka ingene abagore bakwiye gusenga kugira baronke ubwenge buvuye ku Mana. Nishuye ikibazo abagore akunda kutubaza ati, none iyo nzi ko jewe mfise ukuri, umugabo nawe ari mu makosa, ni gute usanga namugamburukire kandi ari mu makosa je ndi mukuri? Nje rero nako nabwira yuko ukwiye kuronka ubwenge bwo kumenya ngene uvuga uko kuri kwawe. Nubwo ufise ukuri, ushobora kuvuga ukuri ataguca bugufi kurimwo, ugasanga umugabo aciye yanka uko kuri, nubwo nawe nyine ashobora kubona ko ari ukuri, ariko kanga kuvyakira kubera ingene wabimubwiye. Nijyanye nababwiye yuko imbere vyose ukwiye kumenya ko uko umugabo aremye siko umugore aremye. Abagore muri rusangi barakeneye gukundwa. Ikintu ca mbere ukeneye ku mugabo wawe ni uguha gukunda. Nivyo rero niko abagore Imana yabaremye. Abagabo nabo icya mbere bakeneye suko abagore babakunda. Ivyo rero muvyumve, utabitahuye ivyo ntuzotahura aho Satani yinjirira. Umugabo ikintu akeneye ca mbere ku mugore, umukunze ni vyiza, umugabo umukunze nta kibazo bimutera, ariko ikintu ca mbere akeneye, ikintu aha agaciro ku mugore wiwe suko umugore bamukunda. Ikintu ca mbere umugabo akeneye ku mugore wiwe nuko umugore amugamburukira. Nico ashaka respect, icubahiro. Nico kintu akeneye cyane. Umugore nawe icyo akeneye suko umugabo amugamburukira, ahubwo nuko umugabo amukunda. Nico akeneye. Abagore bakeneye urukundo, abagabo nabo bakeneye kubahwa. Nico kintu bakeneye. Ivyo rero niko bimeze. Satani arabizi, kuko abizi rero aca ashaka yuko umugabo ashaka kumwubaha, uko kumwubaha ashaka kubikurako kugira umwereke n'amanyama yuko ubizi ko wewe ufise ukuri. Hama wa mugabo yamaze kubura kwa kubahwa, aho Satani aca yinjira, niho kenshi yinjirira. Hama nzobereka nuko n'umugore akeneye gukundwa, hama wa mugabo nawe ntagaragaza urwo rukundo, umugore nawe ntiyumve ko akunzwe, aho nyene umuryango wuguruwe kugira Satani naho nyene yinjire. Ivyo rero baza kubitahura, bikwiye kubikora uko Imana yabiteguye. Umugabo akwiye gukunda umugore wiwe, umugore nawe akwiye kugamburukira umugabo wiwe. Ivyo bintu bibiri bigiye hamwe ni igihome gikomeye kizitira canke kirinda urugo. Ariko nababwiye yuko ivyo gukunda niko ndavuga ngaha sama emotion canke ibishobisho. Gukunda ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo akunda umugore sama emotion ko aravuga ngaha. Bariko bavuga gukunda nkuko Kristo akunda ishengero canke itorero. Nuvuga yuko no gukunda ko kuzigama, guproteja, gukunda ko gutanga ubuzima bwawe ku mugore wawe. Uko niko rukundo ijambo ry'Imana riko radusaba. Uko rukundo rero utarutanze uko nyene ijambo ry'Imana rivuga, aho umenye ko umuryango Satani aronka wo kwinjira. Subiye kuvuga ko navuga ejo, twabonye yuko umugore iyo amaze kuronka ubwo bwenge bwo kumenya ngene yumvira umugabo mu bwenge, ndavuze neza no mu bwenge, niyo umugabo adafise ukuri, wewe ukaba ufise ukuri, ariko ukuri kwawe ukamenya kugushikana utaduze hejuru yiwe, utamwatsa ucubahiro ciwe, ndakubwiye yuko wabisengeye. Ngomba kugira abagore bakoranyumviriza ukuri kwawe nubwo kuhari, kugira uzogushikana neza ubanza guca bugufi, ukamenya kugushikana kugamburuka, kandi ubisengere vy'ukuri, ubisengere. Kenshi babisengeye ijambo ry'Imana rivuga ngo azoreshwa, il sera gagné sans parole. Atani ijambo ry'Imana umubwiye, ata verset biblique umubwiye, kubera azoreshwa n'iki? N'inyifato yawe. Il sera gagné par la conduite de sa femme. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Petero wa mbere igice ca 3. Inyifato yawe izotuma ateba kemera. Ushobora kubwira ati narabigize indwi yose nta na kimwe cabaye. Ntibisaba indwi imwe canke indwi zibiri, bisaba ubuzima. Bigira ubuzima bwawe kandi ubisengere, ubishire mu ngiro, kuko ijambo ry'Imana niba bivuga ko bikunda biteza gukunda, nuko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko ushikuye kumenya kumbura udashaka kumva, nuko iyo umugabo atazi Imana, adatinya Imana, umugabo adatinya Imana, adakunda Imana, hama ukamwima ico cubahiro mu kutamugamburukira, ukamurikura mwereka ko ari hasi, umushira hasi, utamwumvira, niho rero Satani ayinjira akazomwereka uwundi mugore
kumbure bashobora kuhakorana cyangwa wundi hantu amwumvira, amugamburukira, amuha cya cubahiro wowe utari kuramuha, bizoca bituma uwo mugabo wawe yifuza uriya mugore ariko aramuha cya cubahiro we wamwimye icubahiro, hari undi mugore ariko arakimuha, niho satani aca kenshi ugasanga habaye bimwe byo kurenga ibigo canke infidelite. Kubera iki? Ntiyagiye arondera gusambana. Si ubusambanyi bwamutwaye kenshi, ndiko nabwira amakame menshi tumaze kumva, si ubusambanyi bwamutwaye, ahubwo vyahereye kubera yagiye arondera cya cubahiro adaronka mu nzu yiwe. Nivyo hari abagabo basanga ari abasambanyi muri kamere yabo, ariko hari abandi benshi bagenda kurenga ibigo atari kubera ngo bari abasambanyi, ahubwo bagiye barondera cya cubahiro uwundi amugamburukira kubera we wanse kumugamburukira. Aha rero niho kenshi satani akunda kwinjira mu ngo nyinshi. Ndiyo bishatse tuzokomeza ejo. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.